Bene data izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirishimwe. Ndasubiye kunezererwa kuko data wa twese yongeye kutunezereza akaduha uyu mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero Imana yashize ku mutima wanje ijambo ryo kwibukanya naho musanzwe murizi ni ijambo rivuga ngo twebwe canke wewe canke jewe turimwo abantu babiri. Ushaka kuvuga uti mbega ivyo bintu bikuye hehe? Turimwo abantu babiri hanyuma tugomba gusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abikorinto ba mbere igice c'15 turahera hariya ku murongo wa 45 haravuga ngo kandi uko niko handitswe ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye uwufise ubugingo. Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ariko ico impwemu sico gitangura, yamara ico inyama nico gitangura, kigaherukirwa n'ico impwemu. Umuntu wa mbere yavuye mu ivu, niwo umukungugu, nuwo umukungugu. Umuntu wa kabiri yavuye mu ijuru. Nk'uko uw'umukungugu ari, niko n'abo umukungugu bandi bari. Nk'uko uwo w'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Imana ishimwe. 49 kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ariko bene data ico mvuga ni iki: ab'inyama n'amaraso ntibashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora ntibizoragwa ibitabora. Ndababarira akabanga ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora. Natwe tuzohindurwa, kuko umubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uwo mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Yesu nashimwe. Ariko ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uwupfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Warupfuwe, intsinzi yawe iri hehe? Warupfuwe, uruboyi rwawe ruri hehe? Ivyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ivyaha nivyagezwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige, murushize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko uburuhe bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami Yesu. Nahabwa icubahiro. N'aya majambo bene data nkunda nagomba kugira ngo dusubire tuganire ko muri iyi minota mikenya dufise. Dusomye ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Bibiliya yatubwiye neza ngo hariho ngo Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Ngo Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Hanyuma ngo umuntu wa mbere Adamu yabaye ufise ubugingo. Adamu wo hanyuma yabaye impwemu itanga ubugingo. Aha tubonamwo Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Hanyuma turavye neza ku murongo wa 46 turavuga ngo ariko ico impwemu sico gitangura, yamara ico inyama nico gitangura. Nukuvuga ngo umuntu turazi Imana ingene yaremye umuntu, yamukuye mu ivu iramuha
umubiri iramubumbabumba imugira umuntu. Yesu nashimwe. Ariko ngo aca hazamwo impwemu, iyo mpwemu rero nayo ikimuha ubugingo. Hariho umubiri hakabaho n'ubugingo. Yesu nashimwe. Ku murongo wa 46 ratubwiye ngo impwemu si yatanguye, ariko hatangura inyama. Ngo yamara ikinyama nico gitangura, ngo kigaherukirwa n'ici impwemu. Aha nagomba kubabwira ngo twebwe abantu twambaye umubiri, twambaye inyama n'amaraso, turafise ubugingo, turaba umubiri. Ariko hariho ubundi bugingo bushobora kuza muri wewe. Hariho Adamu wundi ashobora kuza muri wewe, ukaba wewe kandi kongera n'uwo wundi akaza. Mbwira uti mbega ibyo bintu nibikuri kuravuga. Ndiko navuga yuko uyu muntu tubona yavuye mu ivu, kandi Bibiliya tubwira neza ngo uyu abora azosubira mu ivu. Imana ishimwe. Hanyuma ku murongo wa 48 haravuga ngo nk'uko uw'umukungugu ari niko n'ab'umukungugu bandi bari. Nagomba twibukanye isano bene data dufitaniye twebwe twese abambaye uwo mubiri. Aho uri hose turafitaniye isano. Isano ni iki? Nuko twese twavuye mu ivu kandi tukazosubira mu ivu. Isano ni iki? Nuko uyu mubiri twambaye ufise ukuruha, ukafita ukubabara. Uyu mubiri twambaye uko wumva umererwa naje niko mererwa. Wumva ishonje ubuze icyo urasonza. Iyo uko umeze niko n'abandi bambaye umubiri bose bameze. Hanyuma ngo kandi ngo abo nabo bambaye umubiri w'ijuru, ngo ab'ijuru nabo nyene ngo bameze kumwe. Yesu nashimwe. Ni gute umuntu abo w'umubiri akongera akaba n'uw'ijuru? Bitandukaniye gute canke biza ngo iki? Nshuti bene data, nizi saha tugomba tuganire ingene umuntu afise ubugingo bubiri. Ufise kuba mu isi, ugahumeka, ukavuga bigakunda, ukagendagenda, ivyo ni mu isi. Ariko hariho ukundi kuntu tutarabona, kumbure tuzobibona ikindi gihe ntiturabibona ubu. Ni ingene ab'ijuru bameze. Bibiliya iravuze ngo uko ab'ijuru bameze, ngo uko uw'ijuru umwe ameze niko n'abandi b'ijuru bameze. Imana ishimwe. Hanyuma Bibiliya nyene kandi iratubwiye ngo ku murongo wa 51 haravuga ngo 50 ngo ariko bene data icyo mvuga ni iki: ab'inyama n'amaraso ntibashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora ntibizoragwa ibitabora. Ehe ndababwira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. 53 ngo kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Kristo Yesu nashimwe. Turiko turabona rero itandukaniro ry'iyi mibiri ibiri. Hariho umubiri ubora, hakabaho n'uwundi utabora. Yesu nashimwe. Ngo uyu ubora uba mu isi, niko bimeze. Uhura n'umuyaga, uhura n'imvura, uhura n'izuba. Ariko uyu wundi, uyu mubiri ngo utabora, uyu mubiri w'ijuru, haleluya, ngo uyu uri destine tuzowambara hariya kwa data. Uyu munsi ntituzi ingene umeze, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe inzamba y'Imana izovugira,
igihe nzambaye ngo uyu nyene uzohindurwa, wambara ukudapfa, wambara ukutabora, ugira iyindi shusho, kuko umwanya wo kuba muri iyi si uzoba waheze. Umwanya wo kuva muri uyu mubiri ngo bizoba nko mu kanya nk'ako gukubita urugohe. Ore gukubita urugohe ngene ari akantu umenga gato cyane. Nshuti mwene data uri kurankurikira, uyu mubiri turawukunda, uradushoboza kuba muri iyi si, ariko mu kanya isase uyu mubiri akazi kawo kagira gahere, kuko tuzokwambara ukudapfa, tuzokwambara ukutabora, aho inzamba y'Imana izovugira. None rero nshuti yanje kurankurikira, iyi nzamba y'Imana igira imvuge. Uyu mubiri ntugutere kukubuza Imana, ngo witwararike cyane buri umwanya w'Imana. Ekaye gezaho, hindukira, subira ukanura amaso, urabe yuko igihe cyawo kigira gihere, ariko Yesu Kristo agiraze gutora abamwizeye. None wewe uzoja hehe ko witwaritse uwo mubiri ukawukorera umwanya wose ufise wose, ukawuhereza kurondera amafaranga? Ugira neza, warubatse inzu ugira neza, ufise imodoka, ufise ibyo, amakonte yawe aruzuye ugira neza, ariko ibyo mu kanya isase bigira bitituke, kuko bitazogushoboza kwinjira mu bwami bw'Imana. Ese icompa byose ukabikora ku neza yo kurondera Imana, ku neza yo gukorera Imana. Yesu naguhezegire rero, nagomba gusa ndakwibutse yuko uyu mubiri twambaye umwanya wayo ugehere, kuko ubu ntuzoraga ubwami bw'Imana. Uyu uri desine kuzoja mu kuzimu kabora, ariko utabora tuzowambara igihe inzamba y'Imana izovugira. Yesu nashimwe. Nagomba ndakwibutse kandi yuko ab'umubiri bose bameze kumwe, ngo n'ab'impwemu canke n'ababijuru nabo bameze kumwe. Abantu bose bafise ubu bugingo muri bo ni bamwe bakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Abo nibo bafise ubugingo bw'Imana muri bo. Hanyuma nagomba kukwibutsa kandi yuko Yesu ijambo ry'Imana riratubwiye neza ngo ehe ndababarira akabanga ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa. Ni kuvuga iki? Ngo tuzohindurwa. Uyu mubiri uzokwambara ukutabora mu kanya nk'ako gukubita ingohe. Yesu nashimwe. Yesu wacu agiraze. Nuko rero mwene data, urushirizeho kuba maso no kugaburira uyo muntu w'imbere, nkakurya ugaburira umubiri wawe, ukawugaburira icayi mu gatondo, ukawugaburira ibyo kurya saa sita, ukawugaburira mu ijoro nturara utaryamye. Mbega umubiri w'impwemu, iyi mpwemu izobona Imana uyigaburira gute? Nawe nurabe ntinyohwe n'uyu mubiri, ntinyohwe n'iby'iyi si, ariko uyu mubiri, uyu muntu w'imbere umugaburire. Bamugaburira gute? Bamugaburira gusoma ijambo ry'Imana, bamugaburira mu gusenga, bamugaburira mu kuririmbira no gukora ibikorwa by'Imana, bamugaburira gufata umwanya ukaba imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Bamugaburira gufata umwanya uyu w'umubiri, ukabanza ukareka n'ibyo kurya byawe, ukamara iminsi uri imbere y'Imana. Birashoboka, kuko nuko nyene tumeze. Niwangaburira uyu mubiri wawe gusa, uyu uzovyibuha, ariko w'imbere nawe azokonda. Ariko ntidukwiye kubigenza gutyo. Dukwiye kumenya neza yuko turimwo abantu babiri, harimwo Adamu wa kera na Adamu mushasha, bose barimwo. Harimwo uyu w'umubiri, hakabamwo n'uyu nawe w'impwemu. Yesu nashimwe. Bibiliya tubwiye ngo Adamu wa kabiri ngo ni impwemu itanga ubugingo. Iyo mpwemu itanga ubugingo iri muri wewe, kandi umubiri wayo ntituzi ingene uzomera, ariko Bibiliya tubwira ngo uyu dufise uzohindurwa. Sinzi ngo uzohindurwa umere ngwiki, ariko Bibiliya kandi irambwira ngo ukwasa niko natwe tuzosa. Haleluya. Kuko ab'ijuru nabo bameze kumwe, nk'uko ab'isi nabo bameze kumwe. Data nahabwa icubahiro. Ndashimiye Imana kubw'aya majambo. Nagomba twibukanye inshuti yanje ngo umenye, utahure yuko aba bantu babiri naho babana mu mwanya mutoya bagiye gutandukana, kuko Bibiliya yambwiye ngo
uyu mubiri wambaye gupfa ntabwo ntuzogukurikira ngo ugende mu ijuru abanamba naho woba wakijijwe bimeze ngo iki uyu mubiri ntuzogutwara eka uyu rero ureke kuduhangayikisha kuko ari nk'izuba ririko rirarenga twitwararike ubwami bw'Imana bene data twitwararike icyo cyose Kristo Yesu atugomba ko tugikore Yesu nashimwe kubera yuko Bibiliya iranyeretse neza yuko impwemu n'umubiri bigiye gutandukana kandi bene data nkunda ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo murushirizeho kwegera Imana niba waho urusenga rimwe ukomeze usheko n'ubundi mwete usenge kabiri wahora ugenda mu by'Imana ukabugenda nk'aho umenga nta nguvu ufise enda senga Imana igihe inkomezi winjire mu Mana neza kuko hagiye kuza ibihe bigoye cyane ku bantu b'Imana kuko hagiye kuba separation yabo umubiri n'ab'impwemu kandi icyo gihe rero bizogusaba kuba uri determine ubu ugomba kuba wariwe mbega ugomba kuba muri uyu w'umubiri cyangwa naho ugomba kuba muri uyu w'impwemu hazoba igihe bakubaza ati mbega wewe uremera Yesu wewe uruwa Yesu uvuze uti ndi wa Yesu bagukubite bakumerere nabi aho rero abantu benshi bacaca batinya kubera yuko batinyira umubiri ntubabare ariko bazaba batinya ngo barehe gupfa ariko maherezo uzopfa kuko uyu mubiri ntizunkinjira mu bwami Imana dutabare kandi dufashe tumenye guhagarara muri Yesu neza hariho umuntu w'Imana yitwa Daniyeli baramukangishije baramubwira ati ibyo bintu byo gusenga nubireke nutabireka turaguterera mu gobo rw'intambwe Daniyeli yavuze ati mubwire uko mushaka kose ngo turaguterera mu itanure rya kumuriro yavuze ati nta kibazo jewe simpeba Yesu ngo ni kubera gutinyira urupfu ndabizi neza yuko urupfu ari irembo ry'ijuru Yesu nashimwe aca yemangira Yesu uko byari bimeze kose maze urupfu naco rwamugize data yaraje aramutabara nshuti mwene data nanje ndakubwira nti wemangire Yesu uko byo bimeze kose naho byo bikujana mu rupfu ugume muri Yesu kandi Yesu nawe azogutabara nuko rero umwami Yesu Kristo abahezagire reka duhereze kuri ijambo ryo muri Abikorinto ba mbere 16 ku murongo w'13 haravuga ngo mwame mugavye mushikame mu kwizera mube abagabo mugira inkomezi Imana nibahezagire bene data mwame mugavye mushikame mu kwizera nihazi ikintu kigomba gukora mu kwizera mwene data ntuze wemere nabo babara abantu bameze gute bagomba kugukura mu Mana ntuze wemere Yesu Kristo niwe bugingo buri muri wewe urabizi kandi ubwo bugingo niwe burekura uzobupfuye Bibiliya iravuga ngo uruboyi rw'urupfu ngo ni ibyaha nukuvuga ngo niwe burekura kazoba kakubanye ariko ngo mwame mugavye mushikame mu kwizera muba abagabo mugira inkomezi Imana yera ibahezegire amen mwari kumwe na Françoise nomero za telefone ni za zindi +46 768 0065 46 kandi ishene tuvugira ko ni ishene yahabonayo nabasaba gusa kugira subscribe kugira ngo ibindi byose nzoza ndabaha bize biyashikira directement kubera hari gihe usanga nk'ubu mvuze ntigenda murabe kuri video navuze kuri ibi nibi usanga bikugora kuyitora ariko iyo wagize sabone zica ziza uko ndungitse ucuzura yibona niyo ntego bene data ntihagira ikibacika kuko hari ibintu byinshi cyane Imana iri kuraheshura muri iyi minsi nuko rero Imana ibubasha ibahezagire Yesu niyangira neza hariho yindi ntahe nzobashira ko vuba yundi mukozi w'Imana Imana iheruka kumubwira ibintu muri iyi minsi nuko Yesu nabaha umugisha amen.